Kaze mu kiganiro tera imbere mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru cyo mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Tumaze imisi tubashikiriza ibijanye n'ingene amakoperative yakoze kugira abe muri 15 yabaye ya mbere mu gihugu cose, icatumye aba aya mbere eka ndetse n'akamaro afitiye abanywanyi bayo. Muri kino kiganiro rero cy'uyu munsi tuza kubashikiriza icatumye koperative sangwe yo ku mutumba wa Kibiri, zone Mungwa, komine ya Gitega, mu ntara ya Gitega, iba muri 15 zabaye iza mbere mu gihugu cose. Umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ivyo butunzi n'iterambere akongera akaba ari wasanzwe akurikirana ivyo amakoperative muri komine Gitega, aratubwira ingene amakoperative asanzwe atunganijwe muri komine ya Gitega. Hanyuma ngarutse ku makoperative sangwe yarose ijyangurane y'imiliyoni 10 cane uko ari 38 yakoreye mu migambi itandukanye cane umugambi w'uburimyi, umugambi w'ubworozi. Ahanini koperative nka zose zakoreye muri iyo migambi ibiri, kiretse koperative nkeya zo ngaha muri zone Iribene zashoboye gukorera mu migambi yo kudandaza. Ubundi izindi koperative nka 98% zakoreye mu mugambi wo kurima no korora. Hanyuma turavye rero ingene zifashe izo koperative, turabona yuko hariho izitari nke vyifashe neza, hariho n'izindi kumbure bitagenze neza. Izo bitagenze neza ahanini hariho abo imigambi bari bashize imbere yagiye irahura n'ingorane. Hariho nk'abo imirima yononekaye kubera imvura canke kubera ingwara, nk'abari barimye ibiraya bituma habamwo uruhombo. Ariko turabona neza yuko ari umugambi mwiza, mbere tukaba dushimira leta y'u Burundi yo yafashije ayo makoperative kugira ashobore kuronka iyo ngurane, kugira ashobore gutunganya iyo migambi. Nuko ari mu ntango, mugabo turabona yuko mu gice kigira kabiri c'uburyo bazoronswa, turabona yuko amakoperative azotera imbere, hanyuma umutumba ubwa mbere ugatera imbere, hanyuma n'igihugu kigaheza kigatera imbere, mbere na komine igashikirwa, kuko mu byo bazogenda bimbura, haba mu bworozi haba mu burimyi, komine nayo izohatorera akoyoko, kuko tagisi zizoheza ziyongere, hanyuma n'igihugu gitera imbere. Arongera akatubwira kandi icatumye koperative Kibiri iba iya mbere mu ntara, bikaba vyatumye iba muri 15 zabaye iza mbere mu gihugu cose. Eka mbere mw'ico kibanza yakirose bikwiye. Ego hariho koperative imwe yabaye iya mbere, koperative sangwe Kibiri iri ku mutumba wa Kibiri nyene zone Mungwa. Vyukuri ico kibanza ca mbere yakirose bikwiye. Ubwa mbere hoho ni koperative yashize imbere umugambi nyamukuru ukorora inka za kijambere. Hanyuma mwuko korora inka za kijambere, ubwa mbere hoho baca baronka no mwavu kandi ukwiye w'ikirundi. Uwo mwavu rero nawo baca baheza bakawukoresha mu yindi migambi iherekeza uwo mugambi wo korora inka. Iyo migambi nayo ahanini akaba ari migambi y'uburimyi.
bararima ibiraya, bakarima ibiharagi, bakarima n'ibigori. Rero n'abantu novuga bahurikiye muri iyo koperative na abanwanyi b'iyo koperative n'abantu bafise ishaka ridasanzwe ryo gukora, haba ngaho mu gukorera ivyo bitungwa basanzwe boroye, kuko izo nka zororewe mu ruhongore rumwe, haba mu bikorwa vyo gutunganya iyo migambi y'uburimyi, naho nyene n'abantu bagira rimwe ku buryo igikorwa bagikora umwanya mutoyi, no kuvuga bafise ishaka ryo gukora. Hanyuma ikindi nuko umwo mugambi w'ubworozi bwa mbere nkuko nabibabwiye ni inka za kijambere zisanzwe zikamwa amata. Iyo zidafise amezi akuze zirakamwa amata, ayo mata rero baraheza bakayashora, hanyuma uburyo buvuye muri ayo mata bukaca bubafasha mu kugaburira za nka, haba mu bijanye n'ituruto canke ubwatsi bashobora kuba bagura. Hanyuma kandi uburyo busigaye buca buza burabafasha mu kwagura uwundi mugambi ugira kabiri bashize imbere ujanye no korora ingurube. Aho rero uwo mugambi ujanye no korora ingurube utunganijwe ugutandukanye n'umugambi wo korora inka. Umugambi wo korora inka murumva yuko inka ziri mu ruhongore rumwe. Umugambi wo korora ingurube nawo n'umugambi uri ku munwanyi umwe. No kuvuga umunwanyi umwe araronka ingurube aja kororera muhira iwe, muga kw'izina rya koperative. Hasanzwe hariho amasezerano y'ingene iyo ngurube yororwa. Uno musi rero hakaba muri koperative hakaba hariyo mu banwanyi hakaba hariyo ingurube za baba 200 ziri mu banwanyi, abanwanyi bamaze kuronka. Hama amasezerano rero uko ameze nuko ingurube imwe ivyaye iri ku munwanyi, ibibuguru bibonetse, umunwanyi atwara inusu, hama iyindi nusu ikacija mu kigega ca koperative. Iyo hari abanwanyi batarashikirwa baca baronka kuri ivyo bibuguru biba bibonetse. Hanyuma abanwanyi bose bamaze gushikirwa, no kuvuga umunwanyi ku ruvyaro rwa mbere azotwara inusu y'ibibuguru, hanyuma iyindi nusu ije mu kigega ca koperative. Ku ruvyaro rugira kabiri naho atware inusu y'ibibuguru naho nyene, hanyuma iyindi nusu y'ibibuguru ije mu kigega ca koperative. Hanyuma ku ruvyaro rugira gatatu ingurube izoba yamaze kubagwiwe burundu, n'ibibuguru byose bizovuka no ku mvyaro zizokwirikira. No kuvuga koperative icisigara ikwirikirana ingene uwo munwanyi yiteza imbere muri iyo ngurube, kuko iba yamaze kumwegukira ubwiwe. Mugabo ntituca tumuhanura kuyijana ku isoko, ahubwo tuca tuguma tumukwirikirana kugira ngo ashobore kwiteza imbere nawe hajya mu rugiwe atera imbere. Nuko rero bisanzwe bitunganijwe. Aratubwira kandi n'akabirya katumye iyo koperative itera imbere. Hama novuga akandi rero kabirya kuri uwo mutumba nuko imvukira zagiye ziraba hafi iyo koperative. No kuvuga imvukira zisanzwe zivuka kuri uwo mutumba, bamwe usanga bakorera hirya no hino, barabaye hafi iyo koperative kuva mu ntango gushika n'ubu. No kuvuga navyo byaratumye abanwanyi ba koperative bagira intege zo gukora, ari naco ngira ngo coba catumye baza mu ico kibanza ca mbere. Kandi ngo gukorera amakoperative bifise inyungu nyinshi cane. Murakoze. Jewe nk'usanzwe nkurikirana amakoperative muri komine ya Gitega, ubwa mbere hoho nuko nasanze gukorera mu makoperative
birimwo inyungu nyinshi cyane, kuko ugiye kuraba ku makoperative uno munsi amaze gutera imbere, biraboneka ko ubwa mbere muri koperative umunwanyi ari muri koperative arahigira byinshi bijanye n'umugambi aba uri kurarangurwa muri koperative, ingene ushobora gutunganwa ku buryo ku buhinga bwa none, hanyuma bigatuma nawe ashobora kuja kubikora muhiriwe nk'uko biba biriko birakogwa muri koperative, kuko muri koperative baba bariko bakora imigambi iriko irakurikiranwa neza n'abahinga bavyize, bigatuma rero ahigira akaharonkera ubumenyi, waba ari umugambi wo korora, waba ari umugambi wo kurima, hanyuma agaheza nawe akaja kubikora muhiriwe. No kuvuga ubwa mbere ho muri koperative umunwanyi arahigira akaharonkera ubumenyi, hanyuma hambavu yo kuharonkera ubumenyi, koperative zizokunguka inyungu umunwanyi azoba arimwo. No kuvuga nk'ubu muri iyo koperative yabaye iya mbere, murumva ko tugeze ku rwego rwaho umunwanyi aba afise igitungwa yahawe na koperative, hama akaca akacorora akizigamwa inyungu, kandi yongera aronka n'umwavu umufasha gutabira isi ndimwa yiwe. Agira gatera kamo abataraje mu koperative ngo bajijuke, ngo guko kuja mu koperative bifise inyungu nyinshi. Aha rero nkaca ntera kamo abataraja mu makoperative by'ukuri bariko barahomba. Gukorera hamwe bifise akamaro kenshi, bizana inyungu nyinshi, kuko bituma no kuvuga umuntu yuguruka akamenya ubuhinga bugezweho mu mugambi kanaka, hama agakoresha ubwo buhinga bugezweho, hambavu yuko muri iyo koperative aba ahurikiyemwo ashobora no kuharonka inyungu mu buryo bw'amafaranga koperative imaze gutera imbere, canke mu bundi buryo bwaba ari mu buryo bwo kuronka igitungwa canke ubundi buryo bundi. No kuvuga harimwo inyungu nyinshi zituma ujya munwanyi wa koperative nawe ashobora iwe mu muryango gutera imbere, hanyuma rero n'igihugu kigatera imbere, igihugu kikaba giteye imbere kubera abo bantu bagiye hamwe bagakorera hamwe. Mu bisanzwe baca umugani mu Kirundi bati nyamwigenda ko ntari mirimeshi, iyo abantu bagiye hamwe bashika ku bintu bikomeye gusumba iyo umwe wese aba ariko akorera ukwiwe. Duheje kuganira n'indongozi ku rwego rwa komine, twaciye twishikira ku mutumba aho iyo koperative isanzwe ikorera. Uwurongoye iyo koperative Kibiri atangura tubwira ubuhinga bakoresheje kugira batere imbere. Ubuhinga twakoresheje kugira ngo koperative yacu itere imbere nuko twagiye hamwe tugira inama ya koperative ya bose, hanyuma kandi tubagisha imigambi, nabo baradukundira, barumva umugambi tubashize imbere wo kurima no korora, barawukunda cyane kandi bakagirisha akaryo ryo kurima. Mbere nabo nyene baranahakuye ubumenyi, kuko twaciye tubigisha kurima kijambere bihereye muri koperative, birashika no mu mihana aho babaye. Kare umwene gihugu ari kararima muhiriwe, yatera uko yishakiye, amase yashira mu ibango yari cyo agomba. Mugabo uno munsi atera akurikije ibiharuro tubigisha, hanyuma kandi bakabikurikiza, bagashiramwo mu magacamabango akwiye, nkuko tugira iyo bariko bararima, turagenda twebwe nyene tukitanga, hanyuma tukabereka ibango n'umwanya aca hagati y'ibango n'irindi kugira ngo azaronke umwimbu ushimishije. Bituma rero umwene gihugu agira ishaka ryo gukunda koperative, kuko bahigiye ubumenyi mu buryo bwo kurima, hanyuma kandi bagaca batangura kwimbura, bakaronka umwimbu uvuye muri kwa kundi biga,
bakaba bagatera hanyuma bakaronka umwimbu ushimishije, kuko ubu abene gihugu nabo nyene baravyishimira kandi barashinga intahe uko babonye koperative n'ukuntu yabigishije kurima no korora, kandi no mu mihana iwabo barabona ko twabigishije, baragerageza baca ku mikobeko hose aho bafise indimo barahaca imikobeko, hama barahatera ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa vya koperative n'ibitungwa vy'iwabo batunze muhira mu mihana iwabo. Ubusanzwe arongoye iyo koperative Kibiri aratubwira n'ingene basanzwe bagaburira ibitungwa vyabo, eka mbere ngo n'amata ava muri ivyo bitungwa arafasha abanywanyi babo. Ibi bitungwa vyacu ukuntu tubigaburira, kubera mwabonye ko ari inka ziteye imbere kandi zimeze neza. Izi nka zacu iyo zivyaye amata amwe turayashora, ayandi umunywanyi ayakeneye acaza akatubwira komite, tugaca dukorana kugira ngo ntihagire ingorane agira, tugaca tumuha amata. Hanyuma kandi kugira ngo inka zikamwe amata menshi turazigaburira amakonsantre, turagura amaturuto, tukagura amaturuto, tukagura n'ibindi bijanye, ducanga ubwoko ndwi, hanyuma kugira ngo tuzihe zimererwe neza. Tukaca tuziha rero kugira ngo dukame amata menshi kandi agwiriye, kuko turavye ku munsi hariyo umunsi dushobora gusanga twarose amata angana n'amaritiro dufate moyenne 25 aho ku nka dukamye. Hama rero aho rero tugaca uwo n'umwimbu dukura mu nka. Hanyuma kandi iyo tuyashoye umunywanyi tumuha ku gaciro katavuna, kuko ni koperative y'abene gihugu, kandi arico gicatumye iza ku mutumba kugira ngo niyagira ikintu kimugoye aronke aho yitura hafi, kandi aronke aho umwana amerewe nabi aronke ukuntu ashobora kutamererwa nabi ngo agire ingorane birenze, aca yitura koperative, hama koperative nayo ikamwakira kandi ikamutunganiriza. Muti mbega none bategekanya gukora iki muri kazoza hoho? Muri kazoza hano muri koperative iwacu turategekanya ko koperative yotera imbere gusumba ukwiri, hanyuma kandi turategekanya no kugira dukurikirane ibitungwa vyacu hamwe vyungutse. Dufise umugambi yuko ubucimbiri 5 dufise ku mutumba buzoba bufise inka, hanyuma kandi niyo ntumbero dufise, kuko mu nka mubona ziri hano muri koperative turiko turagera inama ya bose kugira ngo turabe ukuntu agacimbiri kose koronka inka, hanyuma kandi na koperative izogumane inka, kuko urabona ko ziriko ziravuka ntituzigurisha, kuko tugomba ko umutumba wacu ubwo bucimbiri 5 bugize umutumba ko nabwo buzoronka umwimbu w'inka, maze abene gihugu bakaryoherwa kandi bakagirisha akajyo gukora kubera baba babonye umwimbu uvuye muri koperative. Hanyuma kandi ico tugomba gushika ko turifuza ko kubera iyi inka zigwaye turagira ikibazo kugira ngo turonke umuti wo kuzivuza. Twifuza ko twogira farumasi y'ibitungwa ikaba hano nyene ku mutumba wacu, hamwe mbere atari na koperative gusa n'abandi borozi mu mihana n'imiyindi mitumba duhanye imbibe bakaza kugurira imiti y'ibitungwa kuri koperative sangwe Kibiri ya mbere Gitega. Agira akatera kamo leta y'u Burundi ngo ibandanye ibafata mu mugongo. Bwa mbere akamo twotera leta nuko leta yodufata mu mugongo, hanyuma kandi ikatwigiza imbere kugira ngo natwe dutere imbere kandi tumenyekane no mu yandi makoperative yandi, hanyuma kandi kugira ngo na leta idufashe mu mugongo, kandi akari yari yadufashe mu mugongo mbere turanayishimira cyane, kuko umwimbu dufise twawukuye mu ntuze mu bavyeyi bacu badufashe mu mugongo bakaduha zirya miliyoni 10, hanyuma tukaba twazikuye mu mwimbu mubona ngaho. None rero leta yobandanye dufata mu mugongo, hanyuma kandi ikaduha n'amazi, kuko amazi tugaburira duha ibitungwa binwa tuyakura mu mwonga, turose ibomba aha nyene mu ruhongore vyotunezera cyane, kuko ntitwosubira kugira ingorane cyane ngo
inka zibura amazi zinwa naho n'ubu zitayabura kuko zirayaronka, ariko tuyafise hano naho vyotunezera cyane. Hanyuma kandi tugasaba ko mu kudufata mu mugongo kwacu boza baratwegera tukaronka n'izindi nyigisho ku yandi ma koperative yandi kumbure yagize ubumenyi imbere yacu, kuko natwe turifuza kugira ubumenyi tugatera imbere ndetse tugashinga rikabishira hamwe rikomeye cyane mu gihe leta yodufata mu mugongo. Eka n'abene gihugu basanzwe bahurikiye muri iyo koperative baratubwira akamaro iyo koperative isanzwe ibafitiye. Twe mu koperative twa twinjiye haheze imyaka 3. Akamaro koperative tubona idufitiye nuko twarinjiyeyo turakora, turafise imirima turima turimbura, hariho n'igihe umwimbu wagenze neza na twege abanwanyi turashikirwa, n'ingurube twararose, turafise imirima n'imuruzi twarigeze kurima ahantu mu ruzi kandi umwimbu uragenda neza. Ikindi kintu koperative tufashije nuko hahavuye hazamo n'ishyirahamwe rya tuburura. Ubu amase twege ntibikitugora ko turonka amase, iyo tuburura turatanga amahera, tumaze gutanga vase baca bayatuzanira, batuzaniye tukaza tubariha buke buke. Amase twahora turindira yuko turotera twatevye mu gudu dusigaye dutera hakiri kare. Koperative irafise akamaro rero twe twana ko dufite akamaro kanini gose. Ubu dusigaye turima kijambere, batwigishije ukuntu dushobora gutera ibiharage tugatera ibigori kijambere, ubu ntitugitera uruvuga nkuko twara dutera. Ubu akarusho karahari kubera amase tuyaronka hakiri kare tugatera kare, kandi ubu n'amase umuntu uriha make umuntu ariyagura agatera amase akwiye kare twarahenda indimi. Nutwo dutungwa baduhaye umuntu araronka n'amase y'ikirundi akazashiramo. Twege akamaro koperative itumariye tugitangura irishira hamwe bamwe bari vitamine nego, mugabo twatanguranye n'ingurube. Izo ngurube baraziduhaye, ubu nta munwanyi yidoga, ubu amase turaronka muhira, hanyuma tugatabira indimo zacu. Amata nk'umunwanyi ayashaka araza kuyatora, hama bakamuha ku gaciro gatoya. Ayandi rero tugashora amafaranga kuri konte, ubu turayafise. Twe ino mu Kibiri kuva aho tugiriye koperative tukaca turonka n'izinka, urabona ko twaciye tugira imana zikibaruka. Twege ubu ukeneye amataraza gutora, twe nta mwana gwara kwashi, turamuha ibikwiye. Twege n'umukuru w'igihugu yaradufashe mu mugongo, baraduha imbuto, hama turaza gutera muhira, uturima tw'ibikoni turafise muhira, utuboga turaterako ntitwidoga. Hama ibigori haragera igihe bakaduha ibigori navyone tugataha na muhira, ibiharage vyose bakaduha tugataha na muhira. Ubu rero twaragize n'umugambi turaza turaziganya amafaranga tukaca tuguranana, hanyuma rero hageze kugabura tukagabura. Twe twama twavuze ahubwo nibijuju, urumva intumva zizokwama. Nubu umukuru wa koperative aguma avuga ati nimuze, urumva mugabo intumva zizokwama. Twe ntidusiba kubabwira, bama bakoresheje amanama ku mutumba bakabigisha bakabababarira. Aho hari igihe batuzanira n'amatunda yose kandi bakabibona, imiduga yagumi yizana, hama n'ababikenera baratwara, mugabo bamwe hari abatavyitaho, abavyitaho rero bakabandanya baza. Umwe muri abo banywanyi twari duheje kuganira aratubwira akamaro ko guca imikobiko ku mitumba. Ivyo vyose ngakaba bikesha inyigisho yagiye araronka muri iyo koperative. Twarawitabiriye, ubu urabona yuko yateye n'akamo, ubu turiko turaca imiserege, naho hose izo ndimo ziwacu twarateye ku bwatsi, imiserege twaraciye, ubu nta ngorane zihari. Akamaro ko guca imiserege, urabona ubu amazi yaramanuka, uburyohe bugahera mu ndimo, mugabo ubu amazi aguma muri ya miserege, hama tugatera ubwatsi, bamwe tukagurisha, abandi tukaza turazana kuri izi nka ziwacu. Hari n'ugurisha ubwatsi 100 ngahe,
canke amajana 200, 100, 150. Ubu rero nta ngorane twarahakuye ubumenyi bwinshi. Aha niho ikiganiro terimbere kirangiriye. Sangwa amahoro iwanyu, murakoze. Baza ingena mahoro aryoshe, baza iyo mitima yanyu, baza ingena mahoro aryoshe.